woba warusanzwe ufise ikibazo co kuvuga uti mbega umuzigo wanje ndawuzana gute, umuzigo wanje uranshikira gute, mu buhe buryo, ukavyiyumvira kuzihe mpamvu. Impamvu yahora wiyumvira uko ibidandazwa vyawe bigushikira canke uko uri butware ibidandazwa vyawe ubishikana aho ushaka, ikibazo cabitera wari umuduga munini. Rero ubu nkuko mubibona muri Nshimirimana Society ni Burundi, bakaba bafise imodoka iri mu bwoko bw'ikenta canke se idina, zose ziba zingana uko, aho ico kibazo kitakiri ikibazo, aho bazanye ubwo bwoko bw'iyo modoka kugira ngo bashobore gukemura ikibazo cari gihari gisanzwe, no kuvuga ati umuzigo wanje uranshikira gute, umuzigo wanje ndawushikana iyo uja gute, ku mvo z'ubukene bw'imiduga isa n'iyisununuye muri komine Giteranyi, ntara ya Muyinga. Rero ubu ntikiri ikibazo kuko uko uyikeneye umwanya wari wose uyikenereye urayironka, ifise umushoferi abimenyereye kuko abikozemwo igihe kinini, afisemwo uburambe ndetse n'ubunararibonye. Rero uwo wese akeneye gukodesha imodoka, akeneye kuja kurangura canke gutwara ibidandazwa vyiwe ariho hose hatandukanye mu gihugu c'Uburundi, arahawe ikaze, aratumiriwe gushika ku biro kugira ngo canke kwakura ku nimero zitandukanye kugira ngo atumizeko ibidandazwa vyiwe canke abirungike iyo ashaka. Rero aho naho sahandi ni muri Nshimirimana Society ni Burundi, aho ifise icicaro gikuru muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga, centre Kizungu, ku mutumba wa Bisiga. Rero ivyo ntibikiri agaseseshwa rumuri kuko nkuko mubibona na logo iriko Nshimirimana Society ni Burundi yabazaniye ubwoko bw'imodoka isa n'iyisununuye kugira ngo imizigo yose itandukanye ishobore kuba yoza iragera aho yagenewe. Rero ivyo vyose mubikeneye mushobora kwakura ku nimero guteranya 257 69 ubusa 67 305 canke 68 89 94 52. Izo nimero zose uko ari zibiri zishobora gukora kuri WhatsApp ndetse no kuri call isanzwe. Rero ivyo vyose vyahora ari intambamyi, ivyo vyose urabona ari ikibazo kuri business yawe ijanye no kunguruza ibintu, ubu ntikikiri ikibazo kuko Nshimirimana Society ni Burundi yabikemuye, yavyoroheje, aho uwariwe wese aba ahawe ikaze, kwaba kuza bakotesha kugira ngo ibicuruzwa vyiwe, ibikorwa vyiwe bikomeze bija imbere. Rero murumva yuko ari iterambere ridasanzwe, ni ko twovuga ko sosiyete iba iriko iratera imbere kuko iba iriko irakora ibikorwa bituma itera imbere, ndetse n'abegereye aho sosiyete ikorera ndetse aho ikorera naho hagira iterambere, kuko ntawe utokwishimira, ntawe utovuga ko ibikorwa birimwo biraboneka bija imbere bituma itera imbere, ndetse baba abakozi, abakoresha ndetse n'ababanyi muri rusange babona ko biriko biragenda neza, bitera imbere, bigatuma iterambere ry'aho bakorera rya sosiyete ndetse n'irya nyene sosiyete nawe rikomeza rija imbere, rikomeza riba ryiza. Rero murumva yuko ari sawa cane, n'uwundi wese yumva afite ico ashaka kwamamaza notwakure, naduhamagare, turashika turamutumikira ivyo ashaka vyose turabikora. Rero ibiganiro vyacu nakagaruka nkuko mubibona, nkuko twabisezeranye, ico cose tubona gifise
inyungu muri rusange, inyungu z'igihugu tureka kukigira. Rero mu ntumbero twihaye yo kwamamaza ivyiza bigize komine yacu ya Giteranyi n'ibi birimwo, rero mukomeze mubane natwe, ibiganiro vyacu nakagaruka uko mubibona, murahawe n'ikaze abo bose bakeneye imodoka yo gutwara imizigo yabo n'ibindi vyose. Ciao ciao.